Aline Lorese ikibazo yarakivukanye kuko abaganga bagiye kubibona amaze nk'amezi 9 avutse niho batubwiye yuko afise umutima utiyugaye neza, hanyuma ko bishobora kwiyugara canke bidashoboye kwiyugara abaganga bari babikora. Inkuru dufise dushobora kubabwira nuko abaganga bamaze kumwandikira ko ashobora kuja kubagwa hanze aho hantu bagashobora kuhugara. Ikigongwe no gutabaza amashirahamwe ateye imbere, no gutabaza igihugu, no gutabaza umuntu wese muri rusangi, kuko ikintu cyose umuntu akoze iyo kigiye kiragwira. Numva ari ico novuga mu gusaba ubutabazi kugira umwana ndabaramukije mwebwe mudukurikirana kuri Ndaha TV. Muraho murakomeye? Je ku ruhande rwanje meze neza, ndakomeye. Abamama bameze nabi turasengera, dusenga Imana maze kumererwa neza. Ndabatumira kandi kutarakora subscribe canke s'abone kuyikora byihuta kugira abandanye abone ibiganiro byacu, hama aka commenta ahejeje guraba ikiganiro cyacu, ahasigaye agapartage kugira asangize n'abandi bashoboye kubona ikiganiro ntakirabe wenyene. Hama nkuko mubizi ndi ngaha mbere yanyu, mbafise byinshaka ko tuyaga, mbafise byinshaka kubashikiriza. Uno munsi sinakoranye n'umustar canke n'abandi bantu b'amadance canke iki, nakoranye nagendeye ku mwana afise ikibazo c'umutima, ikibazo yuko yavutse umutima wuguruye. Simse byinshi ndababwira, turi kumwe n'umuvyeyi we n'umwana, muraza kumubona araza kubabwira ibintu byose bimeze. Reka ndabaha umwanya babaramutse babidondore bashobora kubabwirana byinshi. Ndabaramukije mama. Umuraro cyane. Murakomeye? Yego turashima Imana. Ku mazina yanyu mitwa bande? Jewe nitwa Dufisumukiza Benigne. Uyu mwana mubona ngaha n'uyu wanje yitwa Iradukunda Line Lorese. Line Lorese afise imyaka ingahe? Line Lorese afise imyaka 9. Turabona yuko ameze nk'urwaye kandi twaje dufite amakuru yuko afise ikibazo c'umutima. Ibyaje akuze bimaze igihe kingana gute? Line Lorese ikibazo yarakivukanye kuko abaganga bagiye kubibona amaze nk'amezi 9 avutse niho batubwiye yuko afise umutima utiyugaye neza, hanyuma ko bishobora kwiyugara canke bidashoboye kwiyugara abaganga bari babikora. Mugabo yagumye akura neza kugeza n'uyu munsi, ariko ubu ntibimeze neza. Mu bisanzwe ku mwana avutse umutima wuguruye birazwi kenshi yuko badashobora gushikana n'imyaka 5 batarapfa. Hari ama procedure mwarakoze kukwera mu buto bwe ko ari ndashikana imyaka 9. Mavuga ati turashobora kuba twaragerageje, turashobora kuba mwabigendeje gute gushika umwana yenda agera ku myaka 9 agwaye iyo ngwara? Turavyumva si ibintu vyoroshe. Ku byukuri umuntu yababishe ngo hari ibyo yagerageje hirya no hino canke abaganga. Ico twakora yari ama controle gusa bakaraba uko bimeze. Ubundi ni Imana gusa yakomeje kumurinda, Imana twakomeje gusenga kuko twari dufite ibyizigiro yuko ibitangaza bishobora kuboneka, uwo mutima we ukiyugara. Mugabo kugeza uyu mwanya, iyo myaka yose imaze kurenga ko Imana iracamurinze, nico gituma n'ubundi twizeye ibitangaza ko ashobora kuvurwa agakira. Ama controle muvuga aba mwakoresha n'ubundi azamasha yakoresha? Yego n'uyu munsi tunakoresha. Aba yabaye hospitalize? Oya, tumuzana kubera abaganga batubwiye yuko buri mwaka tugezwa kugirirwa controle bakaraba aho bigeze, nta bari hospitalize. Umwana wanyu ariga? Yego umunyeshuri. Yevuriwa gute kuvyerekeye mu ishure? Ashobora gukina n'abandi? Iyo mu bisanzwe ashobora kuvuga ati faiblesse yiwe ihagaze ahanye bimeze uko? Line Lorese n'umwana azi ubwenge cyane kuko amenya no ku manota meza cyane, 95. Nukuri ni umwana akina n'abandi, ni umwana ameze neza, ariko ubu ngira uko umubiri we utera
ukura ukenera ibintu byinshi kubera umutima wiwe utameze neza. Ubu niho turiko turabona ariko aragwaragurika cyane kandi tukaja no mu bitaro. Ubu rero kugeza iyi saha inkuru dufise dushobora kubabwira nuko abaganga bamaze kumwandikira ko ashobora kuja kubagwa hanze aho hantu bagashobora kuhugara. Niyo nkuru dufise kugeza uyu munsi. Mu gihugu cahe akenewe kugira ashobore kuja kwivuza. Ubu ujyaho hari imiti babaha bimeze gute? Ego imiti kubera agira ububabare bwinshi cyane baramutera imiti ishobora gukaruma ububabare kugira ngo aruhuke. Hanyuma kubijanye na some yo kumuvura nta kintu turamenya, ariko kubijanye n'ibihugu bashobora kumuvuriramwo bavuga ko ari ibihugu bishika kuri 3 naco nyene ntiturashwazisa kuko bizovana nuko raporo yiwe medicale ishoboye gusohoka. No tuzomenya uburyo tukamenya n'igihugu ashobora kujamo ku buryo nk'uwo gica aterereye, kuko urumva ntibyoroshe kuko umva nta makuru ari presi uvuga ati ashobora kwivuriza aha hakenewe uburyo buno nk'uwo gica aterereye yobicisha he, byogenda gute? Kufise ico yoterera umutima w'ikigongwe afise kubw'uyu mwana kugira ngo ashobore kuvugwa yongere kumera nk'abandi, yobicisha kuri rimikashi yanje ku nimero 68 600 724. Ni nimero yiwanje je mama wiwe. Ego cyo kimwe ndibaza n'uwo bakenera kugira babaza aho bigeze yobahamagara kuri iyo nimero nyene. Ego iyo nimero niyo nkoresha misi yose kandi yama yuguruye. Nk'akajambo kanyuma mwoshikiriza abariko barakurikirana kino kiganiro byo barakahe bivanye na situation y'umwana wanyu kuri kino kiganiro tugira? Akajambo nosozerera ko ndababwira nako gutabaza kuko kugeza isaha kubw'uyu mwana nk'umuvyeyi n'abandi bafite umutima w'ikigongwe no gutabaza amashirahamwe ateye imbere, no gutabaza igihugu, no gutabaza umuntu wese muri rusangi, kuko ikintu cyose umuntu akoze iyo kigiye kiragwira. Numva ari ico novuga mu gusaba ubutabazi kugira umwana ashobore kuvugwa n'ingoga. Murakoze namwe turabashimiye gose. Murakoze cyane. Bakunzi ba Ndaha TV, mwana mwamubonye ngene bimeze, mwabibonye umuvyeyi yabashikirije byinshi kuri ino situation y'ino mwana. Nimugira ico mukoze kuko uyu n'umwana w'igihugu ariko arakura kandi ufashije uyu mwana bafashije n'igihugu. Nimero ya mikashi yatanzwe, mushaka telefona kumwandikira mumubaza ko mwana bigenda, mumubaza kumbure mu misi iza bashobora gutanga ico gihugu n'uburyo bushobora n'uburyo bukenewe bwo gushobora kuvuza uyo mwana. Ntimuzotinye, ntimuzoreke, muwandanye mukura nkuko muba mubikorera abandi. Turabibasabye umutima w'ikigongwe mushoboye gufasha uyu mwana yavutse umutima wuguruye. Ahasigaye ndabasezeye ndabaha isango ku kindi kiganiro cacu gikurikira. Mubandanya mukora subscribe kuri iyi channel yacu ya YouTube ariyo Ndaha TV, mugakomenta mugapartager kugira n'abandi babone ikiganiro cacu. Tuzosubira mu kiganiro gikurikira. Peace.